vyagaragaye muri Yezu Kristo agaranzuye amaboko ku musaraba mweranda. Ewe Mana y'urukundo, mu kuturungikira uwo mwana wawe yadukunze adatoranya, watuheretse ubuvyeyi bw'akatabonetse uboneshereza imitima yacu ishashaye kuvyagira ku mugwa wawe mweranda. N'uyo mwana wawe yicishije bugufi agafata kamere yacu yahindanijwe n'igicumuro, akayikirutsa n'uwo yahora yiraba akarabirana asanga arafise ikibanza, akubitije agatima atari kuri rya jambo ryanye n'inganji ngo abagwaye nibo bakeneye umuganga, ahandi naho ngo naje kwigarurira abacumuzi ngo bahinduke. Niho nikamaza nti ewe Mana n'inganji uri mwiza, ndahindukira ntayimahima ntikaze banyajene mutijena, shitse muri Mparamirundi ntiharanira guhindukira urukundo, Gahini ntiganira urukundo rw'Imana, Kanyaru ntinyaruka mu rukundo rw'Imana, Bigera baragerera mu rukundo rwayo, Mutsinda bararutsindagira, Muremera baragwemera bagira ko baranaruremesha. Niho niruhutsa nti ewe Mana n'inganji uri mwiza, negereye abanyerorero ntindure yatuje guhitana baguye mu manga muri Manga Mugongo na Munege, kuko batari bwategera imbabazi z'Imana. Tuneganegeko kuko abatwa tubanegura urukundo rw'Imana, turangurure muri rango turubarangire, duhinguke ku ruhinga tuhabera abahinga bahingura urukundo. Abisi basigaye bahurumbira mu kurondera kwiyorohereza, duhite nabo bose bakigoyagoya mu mugoyi n'ahandi hose hariho abakigoyagoya, kuko batarategera ko tutari kumwe na Kristu ataco two kwishoboza. Ewe Mana n'inganji uri mwiza. Mu Kirundi barayamaze ngo ukura utabaza ugasaza utamenya, canke ngo nyawirarika yabuze impembo n'ingero. Ihibambewe Nyaragasa twibaze bene wacu murikiye muri ya madiyoseze yose agize Eklezia y'u Burundi, turarike bene wacu bose dusangiye ishusho y'Imana tuti mbega mwene wacu warategerera urukundo n'ikigongo vy'Imana, mbega ho warahindutse, egera Imana n'inganji wirabira ubwiza bwayo. Ewe Mana n'inganji uri mwiza, uri mwiza wewe waremye umuntu mu ishusho yawe, ukamushinga isi ngo ayitunge, maze abayibako bose batunganirwe, ko kaduciyemwo canke kaducamwo, iteka waduteye tukaritekera mu vyatsi, urukundo n'ikigongo vyawe bikaturamira, tukaremerana, tugasubira gutororokanira muri urwo rukundo, turaguteye impundu. Ngozi muri Eklezia y'u Burundi, ihawe Imana n'inganji kw'isi no mw'ijuru. Iyi mpundu niyo kugushimira twishimiriza kuko atakumenya higenda yijiriwe canke yijijanye umutima, ave kujimu akajibona akajandajanda kuninahaza ijoro n'umutaga. Iryo ninahaza wari gushikiriye ari gushishitira abo bose batarakumenya, bagatanguranwa bagutamarira mu vyo waremye, maze imitima yabo ikaremerana bagahindukira bati mbega n'indatoni nahaza Imana n'inganji ko ari vyo abamarayika n'abaserafini bama bakora mw'ijuru. None mwese munyumviriza, abana, abavyeyi, abapadiri, abasenyeri, ababikira, abafurera, abagowe, abagwaye, abahiriwe, abarira, abaganga, abigisha, abacamanza, abatwara n'abatwagwa, ingo dutangarira ibitangaza vy'Imana tukiri hano kw'isi y'abazima, tube turahonjaho akanyamuneza k'ubuzima budahera tuzoba mu myaka yose mw'ijuru. Amen.